Bakundwa abahe CANAAN TV turabaramukije tubifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu turabakunda turabifuza ngene turashima ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo Yesu bubashikare kuba ku buzima bwanyu. Yesu abahezagire cyane. Dusangira ijambo ry'Imana igufi cyane muri kino gitondo ariko mbere yuko turisangira reka dusenge. Mwami Yesu turagushimiye cyane ku gitondo cy'umugisha duhaye. Gitondo tazongera kubona mu buzima bwacu ukaba tuvyukijeho kugira ngo twumve ijambo ryawe. Uganiriza imitima yacu urakoze cyane. Icubero kibi cawe mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Amen. Muri kino gitondo ndafite ijambo nshaka ko tuganira namwe rivuga hejuru yo guca bugufi. Imana igushoboze, Imana inshoboze kugwanya umwuka wa orgueil mu buzima bwacu. Iri jambo nariko niga ku gitabo, nariko ndasoma igitabo, nariko niga hejuru y'ubuntu, ubuntu bw'Imana. Imana tugira ubuntu bwo buturonsa ibintu, ubuntu butugeza kwa handi hantu. Mugabo nsanga inzitizi ya mbere yo kuronka bwa buntu nasanze ari orgueil, ubwibone. Bavandimwe, ndashaka ko dusengana namwe iri sengesho ryo kugwanya imwemu y'ubwibone mu buzima bwacu. Hariho abantu benshi, mumvirize, hariho abantu benshi Imana yari yarahaye ingabire zo kwikorera. Hariho abantu benshi Imana yari yarahaye opportunity nziza yo gukora akazi keza, yo gukora ahantu heza, yo gukora ibintu byiza, ariko kubera imwemu y'ubwibone iri muri bo bamwe batazi iyo mwemu yarononekaye, yononye ubuzima bwabo. Hari abakozi b'Imana benshi, hari abaririmbyi benshi, hari abavuga ubutumwa bakomeye, bahari Imana yari yasize amavuta adasanzwe, yari yasize ubuntu budasanzwe, ariko uyu munsi baravuye muri ministry. Kubera iki? Kubera mwemu ya orgueil, umwemu yo kwishira hejuru. Ni mwemu mbi umuntu wese agomba kugwanya mu buzima bwiwe. Reka ntangure mu murongo wanditse mu gitabo cya Yobu 12 umurongo wa 14 haravuga ngo raba irasambura tiyasubire kubakika. Tugomba tuvuge Imana isambure mu buzima bwawe imwemu mbi ya orgueil. Orgueil ni ingwara mbi, ni ikintu kibi gituma abana b'Imana batagera kure. Mu migani turakoresha igitabo cy'imigani igice cya 11 umurongo wa 2 aravuga ngo ubwibone buje niho haza gutetegwa. Ubwibone iyo bumaze kuza gutetegwa uburi mu nzira yabo. Ndakufurije kino kintu, senya umwuka w'ubwibone mu buzima bwawe. Ariko ubwenge bubana bicisha bugufi. Abantu baca bugufi ni abanyabwenge. Abantu baca bugufi ni abanyabwenge. Ubwibone buje niho haza gutetegwa. Ubwibone buje niho haza gutetegwa. Ariko ubwenge bubana n'abicisha bugufi. Ubwenge bubana n'abicisha bugufi. Ndakwifurije kugira ubwenge, ndakwifurije gutunga kuba uri umuntu aciye bugufi. Haleluya. Ubwibone buje niho haza guteterwa kuko n'isoni. Ndakwifurije muvandimwe mukundwa uri kurankurikirana. Haleluya. Yesu akugirira ubuntu butangaje, asenye umwuka w'ubwibone muri wewe. Igice cya 16 umurongo wa 18 aravuga ngo ubwibone bwitangira imbere yo guhona. Bwitangira imbere yo guhona. Iyo wabona ubwibone buri imbere yawe, guhona kubura kuri mu nzira ku buzima bwawe. Kandi umutima wihaya witangira imbere yo kugwa. Umutima wihaya, umutima wikubita ku mutima, uyu muntu aba ari mu nzira yo kugira kugwa. Hari abantu benshi Imana yahaye ingabire zo kwikorera, ariko kubera ubwibone uyu munsi nta kintu na kimwe bariko barakora. Baravuye kuri scene yivuga butumwa kubera iki? Kubera ubwibone. Hari abantu Imana yarahaye akazi keza, uyu munsi baryanye muhira kubera ubwibone. Kubera imwemu y'ubwibone. Bavandimwe, imwemu y'ubwibone ni imwemu mbi cyane, ituma abantu badatera imbere, ituma abantu batagera kure. Urazi ko imwemu y'ubwibone ituma utagera kure, bikanga kugera kure kubera imwemu y'ubwibone. Imana isenye umwuka w'ubwibone ku buzima bwawe. Igice cya 18 umurongo wa 12 haravuga ngo uwishira hejuru mu mutima. Hari igihe n'ubwibone bugaragara no mu mutima wawe, kumva uri igitangaza, uwishira hejuru mu mutima we agatikizo ugasanga imbere. Hari abantu bishira imbere mu mutima, mu kanwa, mu maja. Urazi yuko Satani atera n'abantu n'umwambaro yambaye ukamuteza ubwibone,
umwambaro impuzu ihura n'umubiri ikabiraheze ikagutera ukagira ingorane kubera iki umwambaro wambaye. Urazi ko imodoka ugenderamo ishaka guteza ubwibone, imodoka ishaka gutambuka kabiri bakayigonga ikabimbabura. Ubwibone bukaguteza, Imana ikaguhezagiza ubwenge bwo mu ishuri, ubwenge bwo kubana bwa bwenge, ugasanga ubwibone bwaraguteye. Imana igusenya umwuka w'ubwibone mu buzima bwawe. Haleluya. Nimba urifuza gukoreshwa n'Imana, nimba wifuza ubuntu budasanzwe bw'Imana ku buzima bwawe, senya umwuka w'ubwibone. Ubwibone butuma abantu benshi batagera kure. Ubwibone butuma abantu benshi bononekara. Umva uyu murongo ngene Dawudi Salomo yanditse, umurongo wa 18, uwishyira hejuru mu mutima agatikiza ugasanga imbere. Urumva, uwishyira hejuru mu mutima nawe ubwishyira hejuru mu mutima, nta muntu n'umubwiye ijambo, agatikizo kari imbere yawe. Kandi ukwicisha bugufi kuzosanga imbere icubahiro. Haleluya. Ukwicisha bugufi kuzosanga imbere icubahiro. Urifuza icubahiro mu buzima bwawe, icisha bugufi. Ukwicisha bugufi kuzosanga imbere icubahiro. Haleluya. Igihe cyose wicisha bugufi uzomenye neza ko icubahiro kikurindiriye ari imbere. Bene data, hari abantu Imana akazi gasanzwe. Urashaka gukora leta, urashaka gukora muri company idasanzwe, urashaka gukora mu organisation chrétienne cyangwa mu organisation yandi akomeye ku isi. Ugasanga wishize hejuru akanya gato ibyawe bikarangira. Umva hano Salomo yavuze ngo wicishe bugufi ngo icubahiro gisanga imbere. Haleluya. Uwicishe bugufi icubahiro agisanga imbere. Ndakwifurije kuba umuntu aciye bugufi. Umva, hari ikintu nigiye kuri Yesu. Yesu yari afite umutima uciye bugufi mu buryo butangaje. Uzi ko Yesu yakize umuntu akamubwira ngo ntugire ubwira uhore. Twebwe muri iki gihe ukijije umuntu nawe umukiza gripe, ushaka ko bavuga izina ryawe. Yesu yarakize umuntu akamubwira ngo ntuvugwa gukijije, genda uhore. Ba Petero barakiza abantu ibihumbi, ntabwo bikubita ku mutima. Kwishira hejuru kuzatuma ministry Imana yaremye mu buzima bwawe izimangana. Abagabo bose bakoreye Imana bagize impact kuri nosi bari bafite umutima uciye bugufi. Umva, jewe nawe reka tugwanye umwuka mubi wo kwishira hejuru. Yavuze ngo irasambura ntiyasubire kubakika. Urifuza kubaka urugo ruguwe neza, wa mugabo uri kuranumviriza, ca bugufi. Wa mudamu ca bugufi mu nzu, ca bugufi. Umva, uce bugufi. Guca bugufi kwawe imbere yawe hari intambwe y'icubahiro iri imbere yawe. Barakurenganije, ca bugufi. Nigeze kubabwira ijambo kuri no kamera ivuga ngo kwirengagiza ivyo wacumuwe ko ubura umunyabwenge. Kwirengagiza ivyo wacumuwe ko. Hari abantu benshi baburana kandi kose kabura. Irengagize, ca bugufi. Imbere yaho hari umva ca bugufi none ejo hari intambwe yo gushigwa hejuru. Haleluya. Uyu murongo urangyoheye cyane. Igice cya 18 umurongo wa 12. Uwishyira hejuru mu mutima we agatikizo azogasanga imbere. Kandi ukwicisha bugufi gusanga imbere icubahiro. Urifuza icubahiro mu buzima bwawe, ca bugufi. Igice cya 29 umurongo wa 23 mu migani haravuga ngo ubwibone bw'umuntu buzomusubiza hasi. Hari abantu mu kibano canguzi bari abantu bakomeye, ubwibone bwari bwarabazamuye, ariko uyu munsi bashaka kuba bari hasi. Urashobora kwigira igitangazo no munsi, ariko ejo kaba hasi. Ubwibone iyo uri mu nzira y'ubwibone iyo ubwibone bukuzamukanye uzo wibwira mu mutima ngo inzira yo gucishwa bugufi iri ruhande yanje. Uyu yaravuze ijambo yavuze ngo ubwibone bw'umuntu buzomusubiza hasi. Ariko umutima uciye bugufi azoronka icubahiro. Ariko umuntu afise umutima uciye bugufi mu byo akora azoronka icubahiro. Urifuza icubahiro mu buzima bwawe, ca bugufi. Yakobo yaranditse ijambo ryiza.
Yakobo yaranditse ijambo ryiza igice cya 4 umurongo wa 6 yaravuze ngo ariko itanga ubuntu burushirije, ariko itanga ubuntu burushirije. Nico gituma ivuga iti Imana igwanya abibone, Imana izigwanya abibone, ariko abicisha bugufi ibaha ubuntu. Haleluya. Imana igwanya abibone, abibone Imana izibagwanya, ariko umuntu aciye bugufi ngo Imana izimuha gift y'ubuntu. Urifuza ubuntu mu buzima bwawe? Haleluya. Cya bugufi muvandimwe uri kuranumviriza. Impwemu y'ubwibone yatumye abantu benshi batagera kure. Impwemu y'ubwibone yatumye abantu benshi aba ministry Imana yareremye mu buzima bwabo atageze kuri impact. Ubwibone hari igihe umuntu avuga ari kumwe n'abandi bantu ukibaza ngo ni igitangaza, ukabona uwo muntu ariko aravugira hejuru n'ubwibone bwinshi. Umva ndakubwira amakuru meza, rindira azocishwa bugufi. Imana izigwanya abibone, Imana izigwanya abibone. Haleluya. Ubwibone bw'umuntu buzomusubiza hasi. Hari abantu bari hasi uno munsi atari kubera Imana, ari ubwibone bwabo, hari ubwibone bwabo bwabasubije hasi. Ndakwifurije kuguca bugufi, ndakwifurije kugwanya umwuka w'ubwibone ku buzima bwawe, ndakwifurije kugwanya impwemu y'ubwibone. Nta muntu n'umwe muzobarize neza, umuntu wese yari afise ubwibone muri kahise, uyu munsi wa none yarashikishijwe bugufi. Ubwibone burasambura ingoma, ubwibone burasambura amashengero, ubwibone burasambura burasambura utuzi. Usanga umuntu yigize igitangaza, ukabona uwo muntu yigize igitangaza, genda iruhande yiwe utegereze azocishwa bugufi, kuko Imana isi yadusezeraniye ko igwanya abantu bibona. Hari umuntu avuga ukagira ngo isi ni gwiwo muri rindira gatoya. Imana izigwanya bibone, Imana igwanya bibone. Urifuza kubaho mu buzima buryoshye bunezerewe? Cya bugufi, cya bugufi. Umuntu wese ubone, Paulo yavuze ijambo ryiza mu Bafilipi ngo umuntu wese ubone ko akuruta, umuntu wese ubone ko akuruta. Nubona umuntu wese imbere yawe ubone ko akuruta, cya bugufi. Mwami Yesu aguhezagire. Yadusezerana isezerano ryiza ngo ariko bicisha bugufi ngo ibaha ubuntu. Urifuza ubuntu? Cya bugufi. Urifuza kugera kure? Cya bugufi. Urifuza kuba udasanzwe muri ino si y'abazima? Cya bugufi. Urifuza gusiga izina ryiza? Cya bugufi. Nta muntu n'umwe umuntu agira ubwibone yasize izina ryiza, yasigiye abana bawe izina ryiza. Oya. Ariko abantu bose baciye bugufi basize amazina meza kuri ino si y'abazima. God bless you. Turagukunda Yesu, uduha umutima uciye bugufi. Turakeneye guca bugufi, turakeneye guca bugufi. Uturinde umwuka mubi ubwibone, uturinde umwuka mubi ubwibone, ubwibone uburinde ku buzima bwacu. Urakoze Data, icura kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen.